Umwuga w'ukworora ifi ni mwiza cane iyo ugukundiye kuko ugushikana kw'iterambere eka ndetse n'igihugu kikahungukira nk'uko vyemezwa n'umworozi w'ifi Irambonagire wo muri site Kizina komine n'intara ya Bubanza, nubwo uyo mworozi amenyesha ko intambamyi zitabura. Uno mugambi ni umugambi mwiza ushobora kugira ico uterereye mu bijanye mu gufungura neza kandi urashobora gutuma n'uwukora ukamuronsa amafaranga yo kurya muri ico gihe na leta ikaronkera uruhande rwabo biciye mu matagisi mu budandaza bw'amafi. Twaronse ubumenyi burahari, twe turigisha, turatanga formation, wifuza wese kwiga uwo mwuga turamwigisha kandi ku giciro ciza. Muri ico gihe tumaze kumwigisha hama aronse nk'uwafise ikibanza turamufasha, tukagenda tukamufasha kugira ngo tumwereke ukuntu bikorwa. Uwo mworozi arasaba ubushikiranganji bubijejwe ko bwomufata mu mugongo bukamuha amamashini ahingura ibifungurwa vy'izo fi n'ibindi vyuma vyo kuroba mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ngene nsabe na leta ishobore gufasha twebwe aborozi b'amafi itworohereza abantu, yimiriza abantu kugira dushobore kuronka, tubahe imivyaro baje kworora nabone bashobore kwitunga kugira ngo mu masoko haboneke ifi nyinshi n'umuntu muto ashobore kuzigura. Ikindi naco twosaba niyo mashini bodufasha, imashini ikora aliment esfedez hamwe na ecrozile kuko turafise ikibazo c'ama-ecrozile nk'ubu nkarya tugize record hariho ifi zimwe tuba dusanga ziba zigifise amagi mu kanwa. Rero ayo magi urumva deja nta hantu dufise tuyashira, mu gihe dufise nka ecrozile urumva muri ico gihe duca dufata ry'amagi tuyatwara muri iyo mashini kugira ngo ishobore kuyabundikira hama hace haboneka n'utwana. Urumva n'ivyo je nico mbona nohimiriza abantu na leta yacu idufashe iriko iratwumva kuko yoyo iragerageza gukora uko biri kose kugira ngo umunyagihugu mutoya ashobore gutera imbere. Uko vyandikwa n'ikinyamakuru Burundi Eco, mu Burundi ubworozi bw'ifi butanga umwimbu uri hagati y'amatoni 1000 n'ibihumbi 4 vy'ifi ku mwaka.